Bakunzi ba Good News of Peace turabongije cyane mu izina rya Yesu. No musi twasuye kandi kugendera wa mukozi w'Imana mwakunda. Harabaciye ni Boris baravuga ngo dusubireyo. Twaramukunze cyane. None twabumviye twagarutse. Mukozi w'Imana hari abatagukiranye ubwa mbere twashaka kandi usubire bidondora. Imana ishimwe cyane. Turabaramukije amahoro y'Imana bakunzi bacu bene data mudukurikirana umwami Imana bahezagire cyane. Nitwa Manirakiza Thierry ndumuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Turabashimira cyane abadutera intege muri kigo Imana yaduhaye cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Imana bahezagire cyane. Uno munsi twabasanze hano murabona yuko twabaziye sinzi mwavuye muhira musize umuryango ukomeye. Twasize amahoro bameze neza cyane barakomeye. Mudamu n'umwana bameze neza cyane n'ababanyi. Ego n'ababanyi hari abantu nsanga bataza amakuru y'ababanyi. No kuri inkoko zabitse ugiye kumenya yuko ababanyi bitameze neza ukarindira na yasaka yaho ribika ikabavyura ukayibura. Rero ariko mwebwe mwaje mwayumvise. Twayumvishe twasize amahoro. Nokuri. Ego. Imana ikongera umugisha cyane. Amen amen. Mu kiganiro giherutse twaranezerewe cyane mbese n'abagikurikiranye baranezerewe baravuga ngo muze musubireyo ujya mukozi w'Imana muze mutubwirire atwigishirize kuri teme y'urukundo. Ego. Natwe cyo tujejwe no kugamburuka. Kugamburuka mu gihe hari umuntu adutumye turavuga tuti reka tugende kuko ubushize twigishije kubwizigirwa. Rero murumva umuntu agutumye mwagiciye ko muravuga ngo kera umuntu baramutuma kuva Makamba bagatwara ibintu gushika imuramvye ntakoremo natwe badutumye turavuga ati reka tugende dushikane buno butumwa hanyuma dusabe kandi bagira icyo babuvuzeko. Rero mwumvise yuko icyatuzanye no kugira ngo dufashe uno mwene datuma yakeneye yuko tuganira ku rukundo. Imbere yuko dutangura byose twongere kandi dusenga Imana. Ego. Mwami Imana twongeye guca bugufi imbere yawe tuguha icubahiro kuko ari gikwiriye. Ni wowe utegetse isi yose, ni wowe aho turiho ku bwawe mwami. Naco turutatugize nta nico dufise utaduhaye. Izi mpwemo duhumeka ni wowe mwami. Kandi ndagushimiye ko ukituzigamiye mu buntu bwawe. Reka mwami Imana icobora kwicawe ubu ni bitazoshira ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Okay. Kozi Imana Thierry. Yes. Twashaka mutuganirize ku rukundo. Urukundo mwebwe mwijambo rimwe urukundo ni giki? Urukundo? Urukundo ni go gwa mbere. Urukundo ni go gwa mbere. Imana yarondeye ikintu cyose yoshira imbere bitegeko risumba yandi yose. Abwira ati mwebwe mwabantu mukundana. Ntaguciriyemwo uyu muntu yaranditse aravuga ko naciye ndamuronda turaganira cyane aravuga ati ko namubwiye ati inkundo ni nyinshi. Shaka tuve ku rukundo arambwira ngo nashaka muvuye ku rukundo bwa mbere rw'abakristo. Yongera avuge ku rukundo hagati y'imiryango ikinika ariko dupresize tuvuge urukundo cyane cyane rw'abakristo. Urukundo ukwene twobana mu rukundo. Yego. Urukundo ni runini cyane. Twavuga ugw'Imana ruratangaje cyane. Nibwo nagahebuza ngo aho muri imvyarimvye ngo naho ibiyaga byose vyocika irangi ryo kwandika. Ivyatsi byose byo ku misozi bakabihindura amakaramu y'abanditsi. Tukagi wacu habishamba haba ivyatsi nuwoza navyonyene akabidisiba mu gihugu abati mwese abanyagihugu mutore umwese akatsi ko kwandika. Nayenze ko rimvukira wowe. Tuje vuba twamanutse hano hirya kuri Gare du Nord. Hanyuma turiko turamanuka ntihatworoheye. Hari ukuntu zunguruka ukahazunguruka ukabona amazu yose arasa. Ukabona imodoka zigenda nyinshi cyane. Ukaba nk'ufashwe n'ibizunguzungu. Turashimiye Imana yatuzigamiye muri iki gisagara kakitwigisha. Nahuye n'abanyarukundo. Twahuye n'abantu beza bakaturangira.
ababwira ati genda ngo ukate ngo duge abandi bakagukomeza bakagufasha bakakubwira ngo naho imbere kandi hasigaye ibirometero byinshi. Bivuze ngo namwe mwabonye abanyarukundo hano mu gisagara. Twarababonye no kuri kose ritwababeshera kuko mufite icyo kuvuga ku rukundo. Ntitwabavuga nabi baradufashije. Ntitwari kumenya muri ville. Twakomera muri ville imodoka zaraducanga ibizunguzungu bikatwica. Ariko ubu baratumenyereje imvukira Imana izihezagire. Amen. Bariko bavanga urukundo rw'Imana ngo nawe ufata amakaramu ngo akaba. Ntiworumara ntiwoshobora kugwandika. Ucuvanga ngo iwanyu ngo habishamba ngo ryoba amakaramu bakazana bakandika bakoresheje ivyo vyatsi bakandika. Ntiwoshobora guheza kwandika urukundo rw'Imana. Wo kwandika ugasubira ukandika mu gatondo ugasanga hari ivyo wibagiwe. Iyo twibutse ukungene duhereza umwuka duhumeka ku buntu. Iyo twibutse ukungene abari impfuvyi yaberetse urukundo atanubanezwe Imana ikabaduza nyarucari kamukura kuri puberi kamukura ku cavu kamwicaza n'ibikomangoma. Iyo twibutse Imana urukundo rwayo tukibuka ineza y'Imana ntitugira uko twabivuga ntitwagira uko dusobanura urukundo rw'Imana ni runini cyane. Imana iraraba ikintu yobwira abantu tuyemo mw'abantu niremeye kubera nta muntu numwe ari mu isi atariho kubw'umugambi w'Imana. Imana umuntu wese irafise umugambi yamuremeye irafise intumbero irafise ico yakuzaniye mu isi gukora. Mwene data Imana irafise ikintu yakuzaniye mu isi gukora. Ntiwajira igihuruduka wowe wavukiye amezi 8 cyangwa 7 cyangwa 9 ushaka kuvuka mu muryango ukenye cyangwa ahantu bimeze nabi ushaka kuvutse wanywa cyangwa ukunzwe cyane ariko muri ivyo bibazo nyene Imana irafise umugambi yakuremeye kandi yakuremye kugira ngo ntubeho wenyine. Iyo tureka ntikomeze kuturema ahantu bari gusaza bagahera bigahera igasigara amashamba gusa. Ariko Imana yavuga ngo umuntu ntazokwibana wenyene. Niyihe mpamvu Imana yaremye umuntu ikarema abandi? Ni kugira ngo umuntu ntagire irungu. Ni kugira ngo abantu umuntu niyagira aronko umubwira kira. Kira. Umuntu niyatsitara aronko umubwira mpore. Umuntu niyanezerwa aronka umuntu bifadika yamubwire ati turishimiye umunezero wawe. Umuntu yaremye kugira ngo agirirwe neza nabo bari kumwe mu isi. Nashaka tuduge rero ku teme yacu no munsi. Y'urukundo hagati y'abakristo canke hagati y'abavukana kumwe bibirivuga ngo ikintu kizamenyekanisha yuko murabigishwa banje ngo nuko mukundana. Niyo nashaka no munsi tuganireho. Hari ibibazo bigoye ariko byose twarabironkeye inyishu muri kino gitabo. Iki gitabo nta na kimwe kitarimo. Ukuri kose kuri mwana. Gaho tubwire twumve. Yohana yaranditse abwira abantu muri no butumwa bwiza. Yohana aravuga ibintu byose ko bikwiye kugenda kandi avuga ativugishije. Avuga bihuye nuko Imana ibishaka. Igicete ca mbere cha Yohana igice ca 3 no murongo wa 13 havuga gute? Dore ko murongo wa 13 bene data ntimutangazwe nuko abisi babanga. Twebwe turazi yuko twavuye mu rupfu twashitse mu bugingo kuko dukunda bene data. Muravyumva ivyo bintu? Twashitse mu bugingo buryo umuntu atangura kubaho kuko yakundanye. Kubaho k'umuntu uyitagira urukundo ntuburiho. Uri umupfu ikiziga gitambuka nta bugingo bufise. Uko ibiziga bitambuka biriyumvise biruzuye. Udakundana yama mu rupfu. Uwanka wundi mwene data ni umwicanyi. Kandi murazi yuko atamwicanyi yogira ubugingo budashira ngo bugume muri we. Iki nico kitumenyesha urukundo ni uko uwo yatanze ubugingo bwiwe ku bwacu. Natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ariko uwo ufise ibintu byo mu isi muranyumvira akabona uwundi mwene data Kenya akazitira imbabazi ziwe kuri uwo
mbega ugukunda Imana kuguma muri we gute? No kuvuga ngo reka ndabisobanure neza. Wowe ugasanga Imana yaraguhaye amafaranga, yaraguhaye ibyo kugaburira bene so, yaraguhaye ibi bintu twita ubutunzi, hanyuma ukabona bene wanyu barashonje babuze ibyo bafungura, ugaca uzitira imbabazi kuri bo. Ni ukuvuga ngo wishize kure, ntushaka kubegera. Bamwe mu kuzitira imbabazi kuri abo banka kwitaba telefone za bene wabo, bagerageza ukungene babahunga. Iyo ugiye kubaramutsa bacakubaza ngo ushaka tugufasha iki, utaranavuga amahoro neza bakubaza amakuru ya ruguru iwanyu byagenze gute, saba ushaka iki. Bazi neza ko uri umunyabibazo, nta n'amakuru bagukeneye, ko nta nkuru zawe bashaka. Bahora bumva ko wowe uri nkaho ugenzwa n'ibibazo gusa. Abantu be nabo igiki baba bakoze, baba bazitiye. Baba bazitiye. Iyo bagufashije baguhudohera ataco twogufasha. Intica ntikize akaraba utuntu agutera nkuko. Iyo ahuye n'abakuru n'abari mu rwego rumwe, agusororera amahera utwara mu ivarize. Iyo mugiye gusangira atanga ibi bintu by'igiciro kinini cyane. Ariko umwana wo kwa se wawe, kwa muramu yaza kumuramutsa akamuhereza amafaranga, ntari bupfe ntari bukire, n'atari kuyaronka uza gusanga ubuzima buza kuguma ari bwa bundi, ntashaka kumuhindurira ubuzima. Bene data yarazizitiriye, ntakeneye ibimwegera. Niyo muri kumwe akwikekamwo ubusuma, akwikekamwo umwaku, akwikekamwo ibintu bibi, ntashaka kumvamwo kuri umuntu mwiza, uri inshuti yiwe, uri amaraso yiwe, ntashaka kubyumva, aguma yikeka utuntu. Abantu bazitiriye imbabazi nuko bameze, nico kizobakwereka. Hari jambo usomye nk'abantu mbangiza ubwoba, urasoma ngo ubanka mwene data wundi wese ngo numwicanye. Nama niyumvira atese hano mwisi ubwo abantu bose ndizosanga arabicanye. Abantu bose ndashaka kuba bicanye. Hari ibihumbi byinshi cyane bitarafukamira bayari. Amen. Barahari. Barahari abantu bafise urukundo banyemuwe, barahari, ni benshi cyane barahari. Ni nk'udutara tutwaka, ni nk'uko wafata amasaha y'ijoro ugashiramo utubuji mu gihugu, utubuji twaka ukaturabira mu kirere, ukaguma ubona utuntu mu mwijima twatsa. Bene data, bene abo bantu nubwo baba bake, Imana irabakunda kandi n'ab'igiciro kinini mu maso y'Imana, kuko bemeye gukora ibwirizwa rikuru risumba yandi mabwirizwa yose, nidukundana. Iyo ukoze rero waruvuze ku kintu ngo umuntu adakunda mwene se no mwicanye. Niko numvise usomye mu ico gitabo. Niko bimeze hano aha. Kandi ngo ico cyahumetswe n'Imana. N'Imana kigenewe kudutoza indero nziza, kutwereka ukuri, kugira uko kuri kube nk'itara rimurikira ibirenge byacu. Hari intambuko kugira umuntu abo mwicanye acako. Intambuko ya mbere yikuramo ubuntu. Ariko umwicanye mu rukundo cyangwa umwicanye mu urindire kwica gukerera umuntu. Atangura gutakaza ubumuntu, kuba umuntu akabitakaza, akaba nk'agakoko. Agakoko, hanyuma yanaraba nkuko akuravye nkuko ntakubone nk'umuntu, yakuraba nkuko akabona uri nk'akanyegeri cyangwa akakubona uri nk'akantu nuri umuntu, agatangura kubona ivyiza bitakubereye, agatangura kubona umubangamiye, agatangura kumva atari fiere kuba muri kumwe, agatangura kumva nuko bitangura. Kuko niba umuntu iyo gwara malaria ntumurabe ntumusuhuze, dire gupfa biroroshe cyane. Niba wowe udakoze bijya bintu, hari muri Bibiliya umuntu yitwa Tabita. Murabona Petero aja kumusengera, abanyagihugu bose bahagurukira rimwe, abana, abagore, abagabo bose bararira bavuga ngo turazi umukozi w'Imana yitwa Petero yoza byokora igitangaza
uyu muntu niyopfa. Barigaragambya bavuga ati ntidushaka kuvyemera ko Tabita apfa. Ikintu ca mbere bari bashize imbere cyari iki, bavuga ngo uyu Tabita yahora dushonera impuzu, uduhuzu tw'abana, umwana impuzu yatabutse yacaye imushonera akamugira neza, kandi ntiyarinda gusaba amafaranga, yakora ibintu mu rukundo rudasanzwe. Yari umuntu adufasha, yari umuntu adutabara mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bose bavuga ngo Petero nanyaruke hano atuzurire Tabita, Imana yokora igitangaza, Tabita kubw'ibikorwa vyiwe yozuka. Nukuri Tabita yarazutse. Yes. Ni giki bisigura iki? Biragaragara umenga gakogwa yakora karagakogwa gato, ariko ndibaza mu gihe cabo umuntu ashona impuzu akagufasha ntugende ubusa akabafasha mukambara, yabakoze igogwa ciza. Tabita ntiyazitira imbabazi kubazikeneye. Oya ntiyazitira imbabazi, ico cahe cari caramunaniye, ntiyigeze agikora mu buzima bwiwe. Yakora ibintu vy'urukundo, akaraba abantu bose ntihagire umugirana ikibazo. Bishoboka n'urupfu rwiwe ko rwaba rwari ruturutse ku buruhe bwinshi bugira neza, hari kugira neza ukaruha bikanagukwegera bikagutera n'ikibazo. Iyo ugira neza, iyo werekana urukundo, hari abantu bavuga ngo jewe ngo ibintu bankoreye ngo nakanaramufashije ngo ibintu yangiriye, ntaco bitwaye, usha no kugira ingaruka zidasa neza. Ariko Imana ibifise quelque part ahantu hirya gato yateguye kugira ngo igushumbushe. Ushobora gutakaza ibyawe uri kurafasha, ushobora no kugira ngo no kuvunika cyangwa ukagira ikindi kibazo, ariko kuba urukundo wagiriye mwene data. Imana ibene ivyo bintu ntivyijana. Reka ndababwira, jewe natawe ikintu kimwe kidasanzwe muri iki gikorwa ca Tabita. Iyo Bibiri ivuga ngo yashona impuzu agafasha abapfuvyi n'abapfakazi akabagirira neza, niki bisigura? Bene data, kubw'ibibazo duhurira navyo muri nose, abantu bagenda imitima yaratabaguritse. Umuntu ugasanga yuzuye ibikomere biteye ubwoba. Umuntu ugasanga ntagishaka nuko abantu bamwita umuntu, ntagishaka nuko abantu bamubwira ngo uri mwiza, ntagishaka n'abantu bamuvugisha amajambo y'imeza. Yumva yuko yaramaze kwicira urubanza, isi yaramuciriye urubanza, mu muryango baramubwiye ko ari mubi, mu muryango baramubwiye ko basesemye, mu muryango baramufashe ko ari kirara, abantu bose bamucira urubanza bavuga ati wewe ukwiye gupfa, ukwiye gufungwa, ukwiye kugira ibi. Umutima ugakomereka. Yakundanye n'umugabo, aja ku mugabo azi yuko agiye uzomubungabunga, uzomukunda mu bihe byose. Basezereseza ko bazobana mu marushwa no mu munezero. Birahinduka, aramwihinduka, rwa rukundo ruhinduka umururazi. Umuntu yuzuye amarira, aho uzona umuntu uriye kuri etage akimanura neza, atabwoba cakikubita umugozi mu izosi akiyahura. Bumva yuko tawukibakunda, ntawo banezwe, nta kintu na kimwe kikumuryohera ku isi. Iyo aravye mu bandi abona ata muntu n'umwe mukunda. Bene uwo muntu iyo umweretse urukundo uba umushoneye umutima. Subiremo. Bene uwo muntu ari mu ngorane yuzuye agahinda, agira arara ubusa, umugabo yabuze ratio yo kugaburira abana bose bakabwira ngo mwihangane murindire bigira bigende neza, ngiye hano hirya mu ncunge, agatebayo akaza saa 8 z'ijoro, abana itiro ryabatwaye, ubaka kandi gatoya karikomye, papa ugasanga ameze nabi. Ugasanga umutima we warababaye cyane, ntacumva ko ari umuntu, akumva agahinda karamwishe. Agahura nawe wewe mugahura, ukamubwira ngo akira 100 usumira abana. Bene uwo muntu umushoneye umutima, yarafise ikibazo, umutima wiwe wari wuzuye agahinda, wasa n'ugiye guturika cyangwa n'ubikomere byinshi yari yamaze kubabara cyane. Wokaza kamubwira ngo iki kibazo ndagihejeje, ubu umushoneye umutima. Nagoma ndababwire bene data, muze tugire urukundo mu gihe gikwiriye bikidakwiriye. Dukundane, dukunde n'abatwanka, dukunde abadukunda, dukunde uhereye mu muryango wawe. Uhereye mu muryango wawe, uhereye ku mugore wawe. Abantu basha gutangara nk'ukamengo mvuze ibintu byoroshe. Hera ku mugore wawe umukunde. Mukanya twahuye n'umuntu ambwira ngo gukubita umugore ni sawa, abagore ngo bahaye amakofe niho bumva.
mwene data tanga urukundo umugore wawe wumve ko utamukubita amakofi tangura ukunde abana bawe tanga urukunde bajya ababanyi bawe tanga urukunde ab'Imana yaguhaye yashize ku nzira yawe tanga urukunde kundana hari ikibazo twamatugira ugasanga umuntu muhiri wawe abo bavukana niyo mugurira impuzu afise abana bavukana direct n'umunyakazi arafise amafaranga iyo arose amafaranga yiyumvira projet yo kubaka inzu nziza petit frère wiwe ipataro yaratabutse inyuma ku mavi hose ari mu bibazo ugasanga abana bo kwa se wabo ntashobora kubiyumvira ko na gatoya ntamenya ngo batanguye amashuri gute ntamenya ngo wagize gute kandi abo base wabo baramufashije baramusengeye baramubwiye courage agiye ku ishure aragiheza universite araronka akazi keza biragenda neza ariko wamubwira ngo girira neza bajya abantu bo muhiri wanyu babandi bo kugatumba ubagirire neza bikamunanira bene uwo muntu kazobona jariruka kavuga ngo jewe narize amashure ndi umuhinga mu vy'amategeko nimwantora jewe nzobakorera ibi nibi akabacanganya mu minsi mikoreze iminsi y'ibintu ivyo bintu ba mikeya akabacanganya agaca agenda gasanga nyene bibaye nk'akamari aratomboje aramutoye mve arageze imbere mu bushorishori araduza hariya amabanga adasanzwe igihugu kiramwijeje amabanga baramusugumya ageze hariya atazi no gukunda babiri bavuka atarabishobora bakamuhereza kuzopartaja miliyaridi ibihumbi 3 azogaburira abakene n'abantu bariya bazobakira amabombo y'amazi abazogira iki ibitaro abagwayi ntibazopfe bazobagire bazobafashe babavure ibintu binibi bene uwo muntu inkurikizi yavyo umuntu atagira urukundo inkurikizi yavyo reka nkoresha ijambo mu mbabarire arahurunganya ibintu ivyari hejuru abirunda hasi vyarakagira ibi akagira ibi akonona ibintu we kuba bavuga ati umuntu byananiye gutunga abiwabo 2-3 kandi abishoboye umuntu adashobora gutanga indaro ku bana kwa se wabo umuntu atarashobora gutanga indaro kuri abo bantu ntakwiriye kuba nyumba kumwe afise ubushobozi ntakwiye no kurongora inzu ziwe udashoboye kurongora mu muryango iwanyu utarabishobora ushobora kurongora ibindi bintu byo hanze binini no kuvuga ngo urukundo rutangurira kandi ako kantu karakomeye nashaka ugasubiremo umuntu atagize gute umuntu atarashobora gutunganya ivyiwe umuntu atarashobora gutunganya hajya umuntu abera umushikiranganje guhera mu rugo iwe abo mushinga amateka guhera mu rugo iwe akaba responsable akavuga ngo umugore n'abana bakeneye ibi hanyuma akaduga ati abo kwa data wacu bakeneye ibi akagenda hirya akavuga ati bakeneye ibi hama akagera ku mutumba avuka ko avuga ati bari bakwiriye ibi hanyuma ukagenda yaguka akagera igihe yumvirira igihugu mu gihe utoba ufitiye urukundo abo mu nzi wanyu abo kwa so wanyu n'abo kwa nyogosenge ntiwoshobora kwiyumvirira igihugu neza ntaho vyova hagira urukundo ruhera hasi hari gihe wumva abantu bahagurutse ngo urumva ngo abantu ngo dukunda igihugu cacu ngo tugira iki nukuri kose nta muntu yokunda igihugu ni kinini cyane gose cyane kiri ku rugero runini cyane utarashaka gukunda bajya abantu kwa nyogosenge utaramushobora igihugu ubwo umutima wawe uzoba munini winjizemo igihugu cyose utarashobora umutima wawe kwakira akantu gatoya cyane nko kwa nyogosenge biragoye cyane ntibikunda umukozi w'Imana nagomba mbaze niki gicoba cyarabaye kugira ngo umutima atabita yarafise mu ishengero rya kino gihe ntubukirimo ishengero ry'Imana iyo tugiye kuraba amashengero n'amadini icambera ubutumwa twakiriye abamisiyoneri bagiye baza umwe yaza avuga ukuri wundi akagira gute hari muri imvyo byo ngo twavutse dusanga bakuvuga ngo tumaze kumenya ubwenge ngo twasanze urengeye uko bakuvuze nukuri hari gihe usanga hari iyumvo imwe aho wasanga hari ikintu maze iminsi nkurikirana amatohoza nakoze ku miryango 10 y'abantu bakuru mu madini
mumbabarire ba nyakubahwa ababyeyi bacu turabakunda, ariko niba tuvuze ino jambo murikurikirane namwe murabe, umuntu wese yiraba avuga ati mbega bimeze sawa. Sindi umucamanza, ariko kuvuga ibyo umuntu yabonye si icaha. Kuri iyo miryango 10 nzi neza nakurikiranye, imwe ni mu Burundi iyindi ni mu bindi bihugu, n'abantu tuzinanye. Mu miryango 10 imiryango 3 yonyene yabo barongozi mu madini niyo nasanze guhera ku bavyeyi n'abana babo bafise umutima w'urukundo. Nkuri 3 yonyene niyo yoja guhamagara kana kwirembo karaye ubusa ingo tukugaburire. 3 yonyene muri 10. Muri 10 abandi bo n'abana babo ntibatanga n'amashikanwa mu rusengero, kandi rero bari imbere. Umva kirazira kubabwira ibintu byo gutanga dufashe naka, ivyo ntibashaka. Bama bumva yuko bazotanga amashikanwa hanyuma bayakire, papa azotuzana cyangwa mama azozana, tuzoja mu birori nabo tungana tuzosangira, kurondera izo nyungu naho usanga biri. Ariko abantu beza baracahari, icoma abanyamadini bagakora nk'ishengero rya kera. Bibiliya ivuga ngo abantu baregeranya ivyo begeranije. Bibiliya uko ivuga ku vy'amashikanwa n'bigira 10 ivuga kuko ari kuvyegeranya kugira mu nzu y'Imana ntihabura ivyo kurya. Abakene, imfuvyi n'abapfakazi, tugiye kuraba ba Yesaya barahaguruka bavuga ati mwarariye mwabaye indyarya, abahereji ntimugifasha imfuvyi n'abapfakazi niki. Gasanga ubundi niko bimeze haba muri leta zose z'isi n'amadini. Amafaranga atangwa nayiki, abanyagihugu bose abadandaza abagira ko umuntu wese atanga ikori kugira ngo ikori rizogaruke riragenda. Ababa bajejwe kwegeranya amakore n'amatagisi, ayo makore n'amatagisi bakayegeranya hanyuma bagaca bayashira mu bushikiranganje. Ubushikiranganje bugaca bugira gute? Kuko aba beneficiaire bajya amafaranga, abagenega bikorwa bajya amafaranga yatojwe. Nico gituma ndababwira bene data kirazira gukora fraude no gutanga itagisi, nayo kubaka amavuriro, nayo kubaka amabarabara, nayo kubaka ibikorwa by'iterambere. Yongera kagaruka. Iyo atagarutse bene data haba habaye iki cakindi. No mu nsengero abanyamadini amafaranga atangwa nayo gufasha abahereji babandi patiri cyangwa pastori cyangwa nde, kugira ngo kuko bakora full time mu rusengero barya amafaranga babagabure babeho mu buzima bwiza, kuko nabo baba ariko bakora ibikorwa byiza. Hanyuma ayo mafaranga bafise igikorwa cyo kuyagabanganya imfuvyi n'abapfakazi, ntihagire umuntu yicwa n'inzara ari mu rusengero aja kwa muganga bura amafaranga yo kumuvuza. Muri ko mwubaka urusengero rw'imiliyaridi, muri ko mwubaka ihoteli y'imiliyaridi amajana, muri ko mwubaka ibiki, abantu bapfuye mu rusengero. Kandi abantu baje kubyubaka bakaca bava mu ishengero rya kanaka ngo rirateye imbere. Ngo rirateye imbere. Ikimenyetso cerekana ko ishengero ryawe riteye imbere ni gitigiri c'abantu bariko barashima Imana ko wabarokoreye ubuzima. Wabashoneye impunzi, wabashoneye imitima yari itsambutse, yari yononekaye. Niba utaragira abantu, niba umubare igitigiri c'abantu imitima ikomeretse uri kurashona, uri kurayibohora, nagoma ndakubwira ngo ivyo urimo uri muri business, turi kuragira urusengero. Kasanga ishengero ifise amashure n'amavuriro n'amahoteli, mugabo indani hari amahoteli rifise indege, rifise hakiri y'imfuvyi mu ishengero, zara ku mabarabara zabuze amahera yo kuja ku ishuri, rikaje mu ishengero rya zahevye ishure, ishengero ryateye imbere, ngishengero ryateye imbere. Abantu b'Imana turabe intumbero nyamukuru. Yesu Kristo yaje kuduhereza icisi toduha. Yesu Kristo yaje kutwereka urukundo isi toduhereza. Yesu Kristo yaje kuduha ubugingo, kandi ubugingo busagutse. Umuntu wese yamwizeye akemera kugendera muri urwo rukundo yahorana ubugingo budashira, ahorana amahoro, ahorana umunezero, ahorana ubuntu. Ariko umuntu wese yabaye mugararije atari ko aremera urwo rukundo rwa Kristo
ngo rumuganze abone gukunda abandi, uwo muntu ariko arica, ariko aronona, ariko agira nabi. Kandi ikibazo, ingaruka zose zigaruka kuri wowe. Niwagirira neza bene data, niwafasha abandi, niwagirira impuhwe abantu, ingaruka nziza zizogaruka kuri wowe. Niwagira nabi, ingaruka mbi zizogaruka kuri wowe. Hokorwa iki none mu ishingiro rya kino gihe rigarukana n'umutima wa Tabita? Icokogwa mu guhindura ingendo, no guhindura inzira mbi, abantu bakagarura urukundo. Uhereye muhiri wabo babitware no mu masengero. Burya umuntu aba mwiza muhira niwe abana mwiza ku rusengero. Umuntu aba mwiza muhira niwe aba mwiza no mu biro vya leta. Umuntu mubi muhira no hanze azokwama ari mubi. Kandi umuntu mubi muri Afrika naja no muri Amerika azoguma ari mubi. Umuntu mubi ahora ari mubi yagiye hose. Kiretse iyo yihinduye akizera Yesu, ubugonge bwe akabishura muri Yesu, bihindura umutima wiwe akaba mwiza. Hari imigani nakuze numva bavuga ngo hayaga bangana, ngabagize gutya ntibagira gutya, kandi ibyo bintu ugasanga ntibiri mu bantu twavuga bataramenya Kristo gusa, biri no mu bantu bamenye Kristo. Byari numvise umuntu avuga yuko wabivuze ugasanga umuntu agiye gusororera umuntu afite amamiliyaridi, amuguriye icyayi ngo cy'ibihumbi 100 mu gitondo, ngo cy'ibihumbi 100, icyayi cy'ibihumbi 200. Ariko yagera ku muntu ashonje afite abana 5 akamuha igihumbi, akamuha 1,000 cyangwa 2 agenda murayo mufungure. Ibyo bintu ni gute byova mu bantu? Abantu nta kindi bokora. Paulo no Petero bamaze guhabwa abantu mwemu yera, bamwe bavuze amajambo, abandi bavuga ngo ibi bintu byabaye. Acabwira ati igikenewe ni mwihane muhindukire. Ibihe by'impembero ubona ko nebibazako. Abantu nibahindukire, nibihane bahindukire. Abantu twese nitwihane duhindukire, tuve mu migani imwe Paulo yabwira Timotheo ati mwana wanje, migani yavuze ngo y'abakecuru. Hari imigani y'abakecuru, imigani yose zitandukanya abantu, imigani tabiba urukundo, imigani biba ibyaha, iyo migani ni mibi. Abakristo nta mukristo yarakwiye kuyitwaza. Turafise imigani myiza hano, turafise ukuri kuzuye hano hantu mu gitabo cy'Imana. Turafise ivyo twigishijwe, nimuze mwemere tugendere muri ivyo. Urakoze cyane. Katubashimire namba ta kandi kajambo kanyuma mwobwira bariko badukurikirana hanyuma tusoze. Imana ibahezagire cyane. Turabashimiye mwe mudutera intege kugira ngo tubandanye no butumwa bwiza dutanga. Imana ibahezagire. Turasaba kubusangiza abandi, turabasaba kubwizera, mukizera icyo Imana ivugana namwe kugira ngo mugire ubugingo kandi ubugingo buhoraho. Imana ibahezagire cyane mukozi w'Imana Thierry, kandi mwakoze cyane kongera kuduha ikaze hano hantu kugira ngo tuganire, tubwira n'abariko badukurikirana yuko karibu n'ikindi gihe. Murakoze cyane. Ariko badukurikirana murashaka kutwandikira namba hari ikiganiro mwumva mushaka ko twakora, ko mashaka kutwandikira muri commentaire. Imana ibahezagire cyane, kandi tongere tugarure umutima wa Tabita Dorcas. Hari abantu benshi mu isi, hari abantu benshi mu ibarabara, hari abantu benshi mu ishengero bakeneye gusonerwa. Yego, tubabasamariya b'imbabazi. Tubabasamariya b'imbabazi kugira ngo tugarukane umutima wari mu bigishwa ba mbere, ngo basangira byose, ngo nta mukene yari muri bo. Reka tubashimire cyane, dushimira n'uwadufashije kugira ngo n'amasanamu ashobore kubashikira asa neza nk'uko mubibona. Imana ibahezagire cyane. Reka turangize kandi tugusaba kugira ngo dusengere, tongere dusengere n'abariko bakurikirana buno butumwa bwiza kugira ngo Imana ishobore kumurika mu mitima yabo. Ibyo twariko turigisha biterwe mu ivu ryiza. Murakoze. Mwami Imana nyina amahoro yose, wewe mwizigirwa muri byose, ndasengeye uyu mwene data yadukurikiranye, umugirire neza, umuhezagire, urukundo rwawe Mwami rube muri we rugwiriye, ubuntu n'imbabazi biganza ubugingo bwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Amen.